cyane basaba bakata bakantera iteka bakafasha nkasubira kugenda n'ibibisebe bigakirama basubira ku ishuri. Biteriyone sa amakuru yawe twenda gwaye uragwaye n'ubu ntakamye. Yes, wakunzi wa Ashali TV turasuye kandi kubaramusa mwese mudukurikirana ijoro n'umutaga na cyane cyane ku bakunzi bacu twongera kandi tubifuriza amahoro abane namwe aho muherereye. Nkuko mubibona inyuma y'urugendo rurerure twafashe rudukura mu gisagara ca Bujumbura rutuzana hano mu ntara ya Bubanza komine Buramata komine Gihanga akacimbiri Buramata niho duherereye muri kano kanya. Nizere yuko ubushize abakunzi bacu twarabashikirije video y'umwana atamerewe neza yafise ibikomere ku bitameze neza bise wanashaka bitanguye kononekara. Yari karasaba ubufasha asaba yuko mwo mufasha aho umwe wese kuco ashoboye kugira ngo ashobore kuvugwa. Twarateye akamu kadasanzwe abantu benshi bararavye video mugabo si bose bagirwa amahigwe yo gushobora kugira ico bakoze, ariko umwe mu ba mama nuvuga yuko mama bicubahiro yaramukozeho aravuga bati twebwe reka tugende tugira ico dukoze. Na twebwe nka Ashali TV twavuze duti uzotwitura wese twebwe tuzomutwara kugira ngo ashobore kuhabona. Reka ndamuramuse kwanza Lionel. Bite Lionel? sa Amakuru yawe twenda gwaye uragwaye n'ubu ntakamye. ubu ko sabe ko birasa ndiko ndake sawa. Nkuko muvyumva murumva yuko ico twasavye gushika no mwanya kikaba
kirashika mu ngiro. Mugabo ngaho iruhande yanje murabona turi kumwe n'umumama yavuze ati reka dushike jewe ndabe umwana kugira ngo nshobore kugira ico na jewe nokora nkumbure sinzi ivyo Imana yanteguriye. Mama turakuramukije. Yego turabaramukije bakunzi ba Shal TV. Mama watubwiye yuko ukeneye kuza kuraba uno mwana, ni uwuhe muhamagaro watumye mwiyumvira kuza kuraba uno mwana? Nukuri twararavye turaraba kuri media turaraba uyu mwana ubufasha ibyo yashoboye kuvuga biradukorako, turiyumvira turavuga ati none twokora iki. Icambere twiyumviriye tuvuga ati twobanza tugashika tukaraba ico twoterera ku bufasha bw'umwana, ko murabona aracara umwana muto, aracakeneye kubaho, ni Burundi bw'ejo, arakeneye bufasha kugira abeho nawe nk'abandi. Yego nico cane cane cyatuzanye kugira turabe ko twomukurikirana buke buke dufashe aho tugeza kwiyaga, hama yaba hari abandi bashoboye gufasha babandanye bafasha kugira turabe ko tworokora ubuzima bw'uyu mwana. Mama uti reka turaza kugerageza kwiyaga aho dushoboye guhamvya, mugabo ni haba hariho abandi bantu bashoboye kubandanya bafasha uno mwana. Murabona yuko mama we uburyo bwiwe aravuga yuko si uburyo bwo kumushikana kwa muganga, ahubwo n'uburyo bwo kubandanya bumufasha udukorwa dukeya ino na hariya. Mugabo rero akaba rero aboneho akaryo rero ko kusaba abantu bose bariko baradukurikirana kuri Ashali TV bakagira ico bakoze. Reka ndamusabe gatoya mama. Mama ndakuramukije. Ni sawa. Ni ubuhe budasa bumaze gushika kuva tuvuye ngaha gushika uno munsi? Ni ubuhe budasa abantu baba bamaze kugukubitira ko n'abantu bangana gute baba bashikirije iki? N'abantu 3 bamaze kudufasha. Eske kuvyo bamaze kubafasha urabona yuko hoboneka uburyo bushobora kugushikana kumutwara umwana kwa muganga kugira ngo areke kuguma mu nzu ashobore kugenda kugwarira kwa muganga? Oya nibukwiye neza. Mama abantu barabandanyije basaba yuko mwobabwira igitigiri cy'uburyo kugira ngo umwana ashobore kuvugwa, mbega aho bahakenewe uburyo bungana gute? Nk'icyo umuntu wese abona yokora, kuko ntiwotegeka ntiwabuze ati afisaya Chimana yo murongora nico yokora. Mugabo urashobora kuvuga bati n'amaburi buri habonesa amafaranga angana nk'uku umuntu arashobora kumutwara kwa muganga, nk'imbari 100, nk'imbari 200, nk'imbari 50, ukabivuga kugira ngo hari nk'umuntu ashobora kuvyumva no munsi ayo mafaranga yamarira mu kabare canka akayamarira mu bindi bintu wanashaka atari bikorwa vy'Imana, akavuga bati jaye amafaranga ndayahevye kugira ngo umuntu ashobore umwana ashobore kuvugwa. Miliyoni 2 nizo mwodufasha, kuko ahantu hose twagiye twaratanze amahera atari make. Yego twaratanze nk'umuriyoni n'inusu. Ubu dushaka ko botwongera tukamuvuza neza agakira. Yes, bakunzi ba Ashali TV, je nizere yuko uwumva yumvise, wabonye nawe yabonye, nta kinyoma kirimwo. Umwana nguyu hano umwana Aristide ari Lionel, urashobora kugusaba akajambo kamya abakunzi ba Ashali TV bashobore kumvira imugwe, kubera urabona ivideo ya mbere twarayikoze ntaco yamaze. Umugabo urabona yuko Imana ishimye gahoro yagize ikimara no kubandi, kandi twongera tubashimira wowe wese yagize ico yitanga. Lionel urashobora kugira ico basavye? Ceno basaba bakanteriteka nka bakafasha nkasubira kugenda n'ibibisebe bigakira ama basubira kwishura. Yes, bakunzi ba Ashali TV, nkuko je namye ndabibabwira vy'ukuri kubitagatima mpembero uno mwana akagira icaba, wewe na jewe tuzomubazwa uno mwana, kuko uburyo dufise n'uburyo bwinshi. Aha turafise abatunzi, turafise abantu bagenda n'amafaranga, kandi turafise abantu bonona amafaranga mu nzira nyinshi zitandukanye. Kuri ubwo rero wowe turagusavye uri kuradukurikirana ukubita agatima mpembero, wibuka uno munsi turahari, ejo tuzaba tutahari.
uno munsi n'umwana wa murundi ejo azo ari umwana wawe. Kuri ubwo rero reka kwirengagiza kino gikorwa, iki gikorwa kirakuraba na jewe kirandaba. Hama mama mwa mwaje mumuteguriye agakemanyi kangana gute kugira ngo gashobore kubandanya kamufasha? Twebwe twaravye dusanga umenga uburyo twoba dufise kugira tumufashe umwana bashobora no kumushikana no kwivurira kugira bamenye impamvu mugabo urumva bategereza n'ubundi kubandanya avugwa. Twaravye dusanga umenga uburyo dufise twikoza aho dushika no kuvuga yuko dufise 200 kugira uyu mwana avugwe turabe ahazogeza. Imana ibandanye bahezagira akahama ibahezagirire isubizaho mukuye byo kuri n'ibyo gushima. Akajambo kamwe Leonel kuno mama. Imana muhezagire. Mama nawe akajambo kamwe. Imana muhezagire imwongere umugisha tuzararaba abagowe abafasha. Yes, bakunzi ba Charity TV nizere yuko hano ntituri buhamara umwanya muremure, nkumbure akarere niko kanya nkumbure ko kubashikiriza ku gakemanya yaje bateguriye. Twongera kandi nabandi bose barahawe ikaze bashobore gushikira uno muvyeyi. Byukuri birababaje cyane, tugira tumara ukwezi kose tuje gukora video ngaha kugira ngo ashobore kuvugwa uno mwana. Mugabo murabona yuko turiko turatamba twirorera umenga ntavyo babona, kandi abantu bariko barabibona. Uno mwana akeneye bufashwa, akenewe kuvugwa. Uko imisi igenda niko ariko aragenda yononekara, ibisebe afise ku mubiri birarenze. Wewe uri kurirengagiza ino video, wewe uguma wirengagiza bino bintu turiko turakubwira vy'ukuri, ukaba ufitiye uburyo mugabo ukananirwa no gukorayo, ukananirwa no kuvuga bati jewe no mafaranga jewe ndiyemeje gukora iki kintu runaka, ukavyirengagiza. Vy'ukuri no mwana uzomubazwa ahantu hariho hose uherereye. Kuri ubwo rero ashobora kumushikiriza ko gakemanyi twe tukikebanura. Leonel mahera ngaye sivyo twashobora kuronka ubundi buryo tuzogaruka gukubitirako sivyo twongerereze kwayo kugira ubandanye uvugwa. Yego Imana izogufashe ukire uje ku ishuri nk'abandi. Okay, je nizere yuko igikorwa cyari cyatuzanye kuri uno munsi cyari iki. Reka nongere kandi ndabatera kamo bakunzi ba Charity TV, niho mboneho akajyo ko kubivuga bino bintu by'ukuri. Wewe wahawe iteka ryo kuba ata bintu vy'ingorane ufise ahantu herereye, menya yuko hariho abantu bageramiwe iruhande rwawe, bameze nabi, bakeneye ubufasha bwawe ahantu hariho hose. Uyu ni umwana umwe yagiriwe amahirwe yuko hashobora gushika media kugira ngo ishobore gushikana ijwi giwe kure. Mugabo hariho abandi benshi bidakunda kuvana nuko bari kure, bidakunda yuko umuntu ashobora kubashikira. Abo bose nabantu baba bakeneye ubufasha. Ndashobora kuvuga hariho umusorara, hari mu Kayanza, hariho mu mama ari mu Cibitoke cya Rugombo, hariho uyundi mwigeme ari ahantu bita Inyamateke ni mu Ruyigi. Abo bose nabantu bakeneye ubufasha. Murumva yuko ni ibintu biba bigoye cyane kugira umuntu ashobore kuhashika. Kuri ubwo rero uyu mwana turamuberetse wewe, turamukweretse wewe, uri kuradukurikirana, ugire icyo ukoze. Ndiko ndavuga cyane kubera ko mfise umubabaro udasanzwe kubona dukora video ingana nk'uku kose ikamara igihe kingana nk'iki cyose. Nukuri ku bantu dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'abantu bari mu mahanga, mugabo tukananirwa no gufata umwana nk'uyu dushobore kumutwara kwa muganga. Umwe wese akore icyo ashoboye. Jewe nakoze icyo nshoboye, nakoze gufata mikro, mfata kamera kugira ngo mfate ijwi ry'uno mwana ndarisanzaze ku isi hose. Ico nico nashoboye gukora. Nawe we hari kindi kintu ushoboye gukora kugira ngo uyu mwana ashobore kuvuzwa, kuko hakagira icyaba warabibonye bino bintu ukavyirengagiza, vy'ukuri Imana izobikubaza.
kuri ubwo rero murakoze cyane, Imana ibahezagire na gahwane, bye bye.